ibintu batwiganiye bisa na bimwe twabwira abamenyesha makuru mu kiganiro giheruka. Ivyagumye bigaruka kukaba yuko inzego z'igihugu na gisirikare, abo mu ntwaro, abakozi bo mwigerendereza Sûreté Nationale, abo muri parquet, abari barongoye umugambwe UPRONA, ugwaruka rwa JRR rwegukira umugambwe, eka bari bafise ubutegetsi, aribo bari kwisonga mu gufata abantu cane cane abo mu bwoko bw'abahutu, mu kubaboha no mu kubica, kandi abaronderwa cane bakaba barabize n'abandi bafise ubuzima bwisununuye. Muri abo twumvirije hari abatubwiye bati muri ajya mezi atoroshe ku gihugu, umuntu afise ubutegetsi wese yakora ico yifuza. Mu gifaransa yavyise ngo hari désordre total, chacun faisait ce qu'il voulait. Ivyo twabikuye mu bategetsi ba kera bamaze kuza kongorera severe ivyo babonye. Ese abakoze ubwicanyi bogira intambwe shasha bakiga gusaba ikigongwe abarundi n'Uburundi mu rurimi rwo hanze, nkundira tuvyite demande publique de pardon. Demande publique de pardon. Kandi mu mugwi severe turiteguye kubaherekeza muri urwo rugendo rushasha rwo gusaba no gutanga ikigongwe.